turabaramagije kandi tubaha ikaze banywanyi bacu mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho bisi yose kuri iyi mbonesha kure yahanya w'amakuru agezweho muri iki gitondo turi ku munsi wa gatandatu umwanya rero wajyagezweho tugiye kugaruka ko yari kuvugwa cyane mu gisata c'umutekano ivyo Jacques ko bucayo yarashikirije biriko biraba ku murango izuba riva muti vyifashe guta Imabayi ibifungurwa byinshi byari bigenewe kugaburira abagwanyi b'abanyarwanda vyoba vyarahagaritswe n'abasirikare rero bariko barakizura mu ishamba cimeze rya Kibira ku mutumba Gafumbe yati muri zone Butahana ya komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke barahagaritse abantu batanu bafise amatoni arenga y'ibigori umuceri n'ibiharage byari ifungurwa rero bigenewe abagwanyi b'u Rwanda bagwanya Kigali musantera wa komine rero akaba amenyesha ko abikekwa bamaze gushikirizwa ubutungane hari inkuru nyinshi zivuga ko FDL yoba icumbitse mu Kibira turaza kubigaruka ko muri aya makuru turagaruka kandi ku gitero c'Iburinga aho ishiramwe riharanira agateka kazina muntu ritanga ibiharuro byinshi gusumvya ivya leta ni kuri ca gitero c'Iburinga kuko cabaye kuwa 2025 Ruhuma guheze mu rw'abarobere bare dutabara rucumbitse muri Republika ya Demokarasi ya Kongo baremanzi ico gitero c'abitwaje ibigwanisho cakozwe Iburinga muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mbwiye leta yavuze ko bapfuye ari 8 harimo umusirikare w'u Burundi Ligiteka ritanga ibiharuro byinshi rivuga ko hishwe abantu 19 harimo abasirikare 9 turaza kubigaruka ko navyo ku buryo burambuye Umushikiranganji Jacques Ndirakobuca ni kenshi yavuze ko uzofatirwa mu Kibira azotwitwa umwanzi w'u Burundi ariko kandi hari amatoni 3 y'ibigori itoni imwe y'ibiharage n'itoni imwe y'umuceri ariko bijanwa mu ishamba kimeze rya Kibira byafatiwe ku mutumba Gafumbeti mu nkengero y'ikiyaga Tanganyika muri zone Butana kuri wa mbere uheze ko biboneka rero zari imfungurwa zigenewe kugaburira abagwanyi b'abanyarwanda bacumbitse muri iryo shamba cimeza hari umwe mu basirikare bo muri ico gikorwa yamenyesheje ko hari urudanazwa rukorwa na bamwe mu badandazwa n'imbonera kure bakorana umurango nijoro nabo bagwanya Kigali bamaze imyaka irenga 10 bacumbitse muri iryo shamba isoko nyene rikamenyesha ko abo bagwanyi bashigikiwe na bamwe mu ndongozi z'igisirikare n'intwaro n'abanyapolitike muri kino gihe hari kutumvikana hagati y'ivyo bihugu bibiri abo baroberi barimba inzahabu nyinshi mu Kibira hakaba ariho bakura hari n'amafaranga bagaca bagura vyoroshe ibifungurwa kubera amafaranga bakura muri ubwo bucukuzi bw'inzahabu niko rero iryo soko ryacu ribandanya rivuga n'akababaro rivuga ko co kimwe n'irya mbere irindi soko ryo mu gisirikare rivuga ko ari umugambi mubi w'abo bagwanyi bazunguruka hagati ya Kongo n'u Burundi baciye ku ruzi Rusizi muri komine Buganda kugira ngo batere u Rwanda baciye ku butaka bw'u Burundi bufatwa nk'ibirindiro bikomeye vy'inyuma nico gituma rero ngo twarikaniye muri iyi minsi ari naho twafata ayo matoni y'ibifungurwa urudanazwa rero rwasa n'urwahagaze kuva hahagaritswe hakanafungwa wahoze na musitanteri wa Mabayi muri Munyonyo uheze hamwe n'abandi badandaza na bamwe mu rwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD bose rero bazwi ko bakorana n'abaroberi b'u Rwanda abo nabo kubw'abanyagihugu baba ku nkengera y'Ikibira bafise umugenzo wo kwiba mu mihana kugira ngo baronke ivyo bafungura bakanatera abanyagihugu batekanye abanyagihugu rero benyene bakaba basaba inzego zijejwe umutekano gutuza abo bahungabanya umutekano bashaka gutsomborotsa intambara hagati y'ibihugu bivukanye abanyagihugu bavyo bahujwe n'ubucuti kama indimi hamwe n'akahise Ku ruhande rwiwe musanteri wa komine akaba asaba abanyagihugu b'Mabayi kudoma urutoke ku bikorwa byose by'abaroberi no gukorera mu runani bakorana n'inzego z'umutekano bujejwe ibikorwa bya gisirikare mu Kibira kakabisha bamwe mu bajejwe intwaro abadandaza n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi bakorana nabo baroberi b'abanyarwanda kubw'ibyo Ntwanzagabo yo muri FDN abo bategerezwa gushengezwa imbere y'ubutungane banahanwe hakurikijwe amategeko nabwo kandi tukiri ku migenere y'u Burundi n'u Rwanda tubabwire ko leta y'u Burundi ivuga ko umunyagihugu azofatwa jabukana ibidandazwa mu Rwanda zohanwa nk'umwanzi w'igihugu karorero ni mu ntara ya Cibitoke hano rube n'akarere ka Rusizi mu Rwanda ubu twari intara ya Cibitoke rero akaba yaratangaje mu nama yagiranye
n'abajejwe intwaro muri iyo ntara bose ko ingingo ruhasha zigiye gufatwa. Abanyagihugu rero muri iyo ntara bakunze kurema isoko rya Bugarama mu Rwanda babwiye radiyo Ijwi ry'Amerika ko babohewe amaboko y'umugongo ngo bo co kimwe n'abanyabugarama bakaba basaba abakuru b'ibihugu bibiri kumvikana bakugurura imipaka yugawe mu ntango z'uyu mwaka. Hari abandi rero bafashwe bajabutse none barafunzwe. Abo bantu n'igipolisi bose hamwe ni 19 bagizwe n'imisore 10 itarakuze imyaka 18 n'abandi batandatu bayirenza imyaka 18 hamwe n'uwarabakuye matongo co kimwe n'umudereva n'umukonvayeri hamwe n'ubwo bivugwa ko abajabukana imbibe z'igihugu. Abo bose rero bafungiwe muri PJ Ngozi 14 bava ku mutumba munyinya wa komine Matongo y'intara ya Kayanza. Abandi babiri rero bava ku mutumba wa Kabuye muri iyo komine nyene. Bavuze ko rero bari bajabukanwe mu gihugu ca Tanzania gukora mu mirima no kuragira ibitungwa. Nyuma yo rero kumviriza abo badakuze imyaka 18 bazoca batahanwa muheri wabo, nayo batatu bari babatwaye bakazoshikirizwa ubutungane babazwe iyo bari bagiye hanze y'igihugu c'u Burundi. Tugaruke kuri ya nkuru twabagejeje ku buryo bw'impfunyapfunya ku gitero c'Uburinga ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu rigaye iteka ritanga ibiharuro vyinshi gusumvya ivya leta. Iryo shirahamwe rya kera ryigenga ryo mu Burundi ryashize ahabona mu cegeranyo caryo c'indwi casohotse kuri uyu wa kabiri rivuga ko ryakoze amatoza kugira ngo ritange umuco ku gitero c'abaroberi cabaye kwa 25 Ruhuma guheze igihanga. Rigiteka rikaba rivuga ko ryabandanije rikora amatoza kugira ngo rimenye abiciwe bose muri ico gitero hamwe n'uburyo bishwemwo, niko ico cegeranyo kivuga. Iryo shirahamwe rikaba ritanga ibiharuro bisumba ivyatanzwe na leta. Abantu 19 bishwe harimo abasirikare 9 b'abarundi n'abasivile 10, abakenyezi 7 bari mu basivile. Mu ntumbero yo kunoganza ivyavuye mu matoza yaryo, igiteka riratanga mbere n'amazina y'abantu bishwe hamwe n'abasirikare bishwe. Bavuga rero uko igitero cagenze. Ubwari igiteka abagwanyi bari gitabara bashitse ku murango wa 25 Ruhuma mu ishamba rya Rukoko. Uwa mbere rero bishe ni Cyprien Nizigimana yishwe n'amahiri, yari umunyezamu w'impene za Lieutenant Colonel Laurent Ndayishimiye. Umunsi nyene hafi isaha 4 z'ijoro abo bantu rero bitwaje ibigwanisho barasohotse Rukoko bageze Buringa hafi y'ishengero rya Methodiste Libre. Abasirikare rero bari bahacungereye baciye bahunga, bamwe bahungira mu kungoro y'ubugambwe FDD bari berekeza ku rugo rw'umuyisemire aho abo mu muryango bari bagandaye. Niko urwo rwandiko ruvuga. Aho rero niho abagwanyi baciye barasa abasirikare bariko barahunga. Abasirikare rero 4 biciwe ku ngoro y'umugambwe CNDD-FDD, abasirikare 3 n'abasivili 9 bicirwa kwa Emile, abandi basirikare 2 nabo bicirwa aho bita kwa Badogo. Niko iryo shirahamwe rya kera riharanira agateka kazira muntu Burundi ryongera ko rigiteka rigatomora ko ikiziga c'umuragizi impene za leta na Colonel Laurent Ndayishimiye catujwe mu modoka yo mu bwoko bwa Probox yari ikijanye ku bitaro. Ikindi rero nuko gutwara ibiziga n'amaziko navyo bagize ico babishikiriza kuba mutoza y'ishirahamwe rigiteka. Ibiziga vy'abasivile bishwe vyaciye bijanwa mu ruhetero bwa DCA Passive buri mu bigo vy'ikibuga c'indege mpuzamakungu Mercure Ndadaye mbere yo guhambwa ku mpanda no kwishengera Methodiste Libre. Mu kabiri ntwarane ibiziga rero vy'abasirikare vyahambwe aho bita muri Seseni muri rya tongero ry'abapfuye nyene rya Mpanda. Hari iyindi nkuru yamenyekanye cyane muri iyi ndwi ariko SOS Media Burundi ikaba yagivuze ko ku buryo butomoye n'abagore 2 batavuga rumwe n'ubutegetsi baranyurujwe bafungirwa mu kibanza co mwibanga. Danyesi ni Birantije na Jacqueline Wizeye banyurujwe ku munsi w'Imana uheze no ku munsi wa gatatu mw'ijoro. Wa mbere ni waserukira umuhari w'abakenyezi b'umugambwe CNL mu Kayanza baruko bw'u Burundi, mu gihe wa kabiri aserukira imbere y'amategeko w'umugambwe mu ntara ya Buhumuza ku bw'indinganizo nshasha y'intara. Irimo rero intara za Muyinga, Karusi na Ruyigi mu buraruko bushira ubuseruko.
banyuruje abo bantu rero babiri bamenyekanye nk'abakozi b'igendereza. Agnes Ntibirantije rero akaba yarahagaritswe mu gihe yari ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu buraruko kuri mano heze yagomba kwitaba ikoraniro kaminuza ryari ryatunganijwe n'abatavuga rumwe na Agathon Rwasa azwi nk'urongoye umugambwe CNL. Uyagere Rwasa yari yagiye Ngozi nubwo hatari yatumiwe kwitaba ikoraniro yakomboye Agathon Rwasa. Abandi banywanyi rero bari kumwe nawe bararekuwe ariko we aracafunzwe n'igendereza. Bivugwa no bo mu muryango we bavuga ko ari inyuruzwa cane ko ikibanza afungiwemo kitarabwirwa umuryango wiwe ukaba utaranabwirwa ico afungiwe. Wa gatatu naho Jacqueline Uwizeye niwe yanyurujwe. Vyabereye ku mugwa mukuru wa komine Gitarama mu ntara ya Muyinga. Yari havuye ku kazi kiwe ko kwigisha ikamyonete y'urongoye igendereza yaje yiruka cane nyuma y'ipikipiki yari yunguruje Uwizeye hagaritswe. Umudereva rero yahagaze. Abakozi b'igendereza baciye binjizwa mu kwinjiza mu modokari yabo bivugwa n'ababonye bakanamenya imarati y'imodokari ariyo E535A. Umuryango w'abo bakenyezi babiri igendereza rero rikaba ryarabajanye i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi hari ubusho bukuru n'ibiro vy'igendereza. Baramenyesheje ko boba bafungiye mu biro vy'igendereza hafi ya Katedrale Regina Mundi. Rero ngo turafise n'amakenda ku mutekano wabo niko bagaragaza umwiheburo wabo bagasaba ko botezurirwa. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano ari nawe avugira igendereza ry'i Burundi ntaco arashikiriza kuri abo bantu babiri banyurujwe. Turabakengurukiye cane banywanyi bacu mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho imisi yose. Turabakengurukiye cane ko mubana natwe tubagezaho inkuru zivugwa muri politike hagati y'akazina muntu, ubutungane, inkuru zivuga mu kibano byashikirijwe n'abategetsi batandukanye, ingingo n'amatangazo hamwe n'ibindi byinshi bitandukanye tubagenera tuba twabatohoreje mu ngingo zitandukanye nk'uko twabivuze. Cyane rero kuri subscribe canke sabone niba utari wafyona ko kugira ngo ujuronka amakuru yacu uri mu bambere. Ubu rero abarenga 7,900 bariko baratukurikira. Birakengurukiye cane ko mubandanya kubana natwe uko bwije nuko bukeye. Imana ibahezagire.